Yesu nashimwe shengero ry'Imana. Amen. Yesu nashimwe kandi. Amen. Reka ndabasabe mu cyubahiro cyanyu mukomera amashi umuvyeyi wacu atwitaho buri munsi. Mpagaze ngaha nshimira Imana. Dimanche navuye ngaha vraiment nari meze neza ariko nageze muhira atani iminota 5 ndahamaze. Buriya nza numva telefone ya mukuru wanje irampamagaye. Ariko muri iyo minsi nyene twari tumaze igihe mukuru wanje agwaje umwana mu bitaro hajya kuri Ruwakarede yaramaze indwi yose. Umwana ntiyashobora konka kandi umwana ntiyashobora gufungura n'ikintu na kimwe. Ariko dimanche naraje ngaha ndasenga ndabwira Imana ati Imana je ndakeneye ko nkorera ikintu mu muryango wacu. Ariko iyo telefone maze kuyakira nditaba mwene wacu aratangura arambwira ngo newe kubera iki ngo wibereye Bujumbura udashobora kumva ibibazo dufise mu rugo. Ariko ndamubwira ati none nk'ivyo je utabimbwiye no shobora kubibwirwa n'iki ko ntari uwerekwa ngo meze nereko ibiri mu muryango. Buriya mwene wacu acambwira ati burya umwana mu muhira baheruka kwibaruka agira apfe. Ndamubwira ati nubwo biruko wowe ubwiwe ushobora kwibaza yuko agira apfe ariko Imana nsenga ntabwo isinziriye irakanura. Amaze kumubwira uko ngari kizo mana zanyu nazo ngo muraziratira ukamengana ibindi ngo nawe yibwire ngo hamimukize. Burya amaze kumbwira uko naciye ndanamukatira telefone kandi ari we yampamagaye. Burya candandikira message pasiteri mukuru. Maze kuyimwandikira ndamubwira ati muvyeyi je ndakeneye ko uyu mwanya utegeka iyo mana yaguhamagaye igira ikikoze mu muryango wanje uko nitwifuza ko abana babiri bose bari bupfe nitwifuza igandaro mu muryango wacu. Burya Imana ndamaze kubimwandikira nabimwandikiye namonsoza guma nkoroka nkuko nyene ndiko ndashinga Ntahe. Ariko ndashima Imana hirya ejo nagiye telefona papa ndamubaza ati pa wa mwana mwavuga kagira ubu bimeze gute. Vraiment yarambwiye ati mwana ruhuka umutima wawe Imana wabwiye mwene wanyu yuko ikora nukuri yarabikoze umwana barakomeye nkabashinga Imana. Nkaba nongeye gushima Imana n'uwo mwana wa mwene wacu. Burya uwo munsi ndamwandikira message pasiteri mwijoro uwo mwana twararyamye biranka ko asinzira ijoro ryose yararuwa kurira ca ndafata amazi navuye ngaha yasengeye ndayamwoza mu mutwe mwene wacu arambaza ngo newe ivyo uriko urakora nibiki wereka Imana irabikora. Ndamubwiye ati jewe ico nzi aya mazi yasengeye umuvyeyi nizeye ko afise Imana ikomeye cyane ndizera ko uyu mwanya niyisa Imana igira ikora igitangaza. Hari saa 5 z'ijoro umwana vyanse ko aryama twajyanye saa 4 aranka gusinzira na gatowe ariko maze kumwoza amazi mu mutwe yaciye aryama arasinzira. Bukeye no mwijoro arikoma aronka burya nabukeye arambwira ati teka ubuyu muhe urabe kari bubunwe. Timbewe ndamubaza ati mbega we ese gutagira ukwizera. Ndamubwira ati jewe reka ndabumuhe kandi uyu mwanya ndabumuha we wahora umukikira murinda no kugwana reka ndabumuhora be katabumwe neza arije ndabumwihereye. Burya uwo mwanya mu kwizera kwiwanje na message nandikiye umuvyeyi kandi narashimye cyane yarabikoze. Nukuri uwo mwana naramuhaye ubu yarabunwa neza na saa 6 ndongera ndateka n'ubundi ndamuha n'amatara yanwa. Nukuri nshimiye Imana cyane ko yadukora ico gitangaza turinzi igandaro mu muryango wacu.